mushaka gushika mu Burundi buteye imbere muze mwumvirize hariho ishetani iri kwirabwira abantu ko iyo Imbonakazoza ari iy'umukuru w'igihugu yitwa Neva atari y'abarundi havyo murumva ngo Imbonakazoza y'umukuru w'igihugu ngo ya Imbonakazoza ya Neva none Neva yopfejo bica bigenda gute irafuditse musubira gusambura musubira kurondera ibindi bishasha indi nzira shasha kubera iki ntimwayise Imbonakazoza y'u Burundi mwayise Imbonakazoza y'umukuru w'igihugu nimwe abamubona atari y'u Burundi atari y'abarundi nimukosore none muzane tugire bimwe twese ubona ikibuzemwo akizane yumve yuko iciyiba y'abarundi bose mugatwebwe twari twagerageje ntaho tutaciye muri bukinama nabo muri diaspora barashizemwo amanama nagirishije ingendo twagize mu bihugu biteye imbere turaba icatumye bitera imbere turaba ingene basa kugira tumenye umurundi ingene azobasa mu gihugu giteye imbere tukabona inzira zocamwo aha rero kuyita iy'umukuru w'igihugu niyo esheke ya mbere kubera umukuru w'igihugu ni yaheza amanda muza ngo bijya vy'umukuru w'igihugu ngo twifatire iyindi nzira natwe muce muti ivyo mwarimwo muce musubira gutangura bishasha none mwumva mutazotuza zohava twese duhona tutarashikira mu 2060 kubera iki umwe wese abashaka kwicira inzira gwiwe wundi gwiwe kugira tugende twese tugira urunani tukagera tubona hamwe ariko biranezereye cyane ndavye urwaruka umuvuduko ruriko biranezereye cyane aho nagiye hose ndabe ivy'urwaruka ruriko rurakora hariho ikintu cankoze ku mutima kandi kirakomeye nasanga umuntu ariko akora utuntu uno munsi tumuha nk'ibihumbi 200 ku kwezi mugabo ndamubajije nti none iki kintu cawe kizogarukira hehe Imbonakazoza yawe niyihe nkazasanga baramaze gucapura ingere ico kintu kizoba kimeze yaracicapuriye wenyene nuworora inzuki hajya mu Kanyosha yorora inzuki urwaruka gorora inzuki hajya mu Kanyosha baciye banyereka uruhinguriro runini cyane ruzoba rukora ubuki n'amabuji nuvuga yuko dufise urwaruka rwatagwe ukanura